yacu twishimira ikwiriye amashimwe. Yohana 15 duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'10. Yohana 15 murongo wa mbere dushikane ku murongo w'10. Jewe ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyenewo. Ishami ryose ryo muri jewe ritama ararikuraho, kandi iryama ryose ararituturira ngo rirushirize kwama. N'ubu mwebwe mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Nimugume muri jewe nanje ngume muri mwebwe. Nk'uko ishami ritabasha kwama ubwaryo litagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha mutagumye muri jewe. Ni jewe muzabibu, namwe muri amashami. Uwuguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo niwe yama cyane, kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Iyo umuntu atagumye muri jewe atabwa nk'uko ishami riteregwa inyuma y'umurima w'imizabibu rikuma, maze ayo mashami bakayegeranya bakayaterera mu muriro agasha. Nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno. Muri ivyo data arashemagizwa nimwama cyane, kandi mukaba abigishwa banje. Nk'uko data yankunze niko nanje nabakunze. Nimugume mu rukundo rwanje. Nimwitondera ivyagezwe vyanje muzoguma mu rukundo rwanje, nk'uko nanje nitondeye ivyagezwe vya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Amen. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uhoraho abagirire neza, uhoraho abagendere, uhoraho abarabe ryiza. Mwicaye reka twongere dusubire inyuma gato aho nyene muri Yohana, dusome mu gice 8, dusome uyu murongo wa 31 n'umurongo wa 32. Umurongo wa 31 n'uwa 32, igice 8. Abana nyakuri. Nuko Yesu abwira abayuda bari bamwemeye ati, nimwaguma mu ijambo ryanje murabigishwa banje vy'ukuri, kandi muzomenya ukuri, kandi kuri kuzobaha kwidegembya. Amen. Nitwaguma muri we tuzoba abana nyakuri, nitwaguma mu ijambo ryiwe tuzoba abana nyakuri. Ndagomba ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo guma mu gikorwa. Ntushobora kuguma mu gikorwa utagumye muri Yesu, nico gituma twaririmbye ako karirimbo guma mu gikorwa. Utari mu gikorwa nawe mpava ndamusaba aje mu gikorwa, kuko birakwiriye. Kuko nidushobora gusasagara tudakoze, nidushobora gusasagara tutagumye mu gikorwa. Nico gituma nshaka umuntu wese muri uyu mwaka agume mu gikorwa, ntave kuri pozisiyo yiwe aho Imana yamushize, ntave mu kibanza ciwe Imana yamushizemwo, ariko agume mu gikorwa kugira ngo asasagare. Ni umwaka mwiza wo gusasagara, kandi jewe naravyakiriye, kandi nawe ni wavyakira bizokuberako. Haleluya. Nawe ni wavyakira bizokuberako. Burya umuntu wese bimubera nkuko yizeye, ariko nagira mvuge ngo bizokuberako ni waguma mu gikorwa, bizokuberako ni waguma mu kibanza Imana yagushizemwo. Bizogenda neza ni wamugumamwo, ukaguma no muri cya gikorwa yaguha wewe utari kurakora. Uyu munsi mpava ndagusaba ngo winjire mu gikorwa ukore. Bibiliya ivuga ngo udakora ntakarye, udakora ntagasasagara. Niko bizomera, udakora ntazosasagara. Rero utari mu gikorwa nawe mpava ndamusaba aje mu gikorwa. Turasomye aya majambo y'Imana y'umuzabibu w'ukuri n'amashami yawo. Ariko imbere yuko ndayavuga ko mu nkundire nsubire nsome muri Luka, kandi aba ariyo mpera ko kuvuga ko muri Luka igice cya mbere dusome uwo murongo w'8 tumanuke hepfo.
gushika ku murongo wa 13. Maze yariko arakora igikorwa cy'ubuherezi imbere y'Imana uko bagenda bakuranwa, kandi nk'uko umugenzo w'abaherezi wari uri, niwe yari yatoranijwe n'ubupfindo kwinjira hera h'urusengero rw'umwami Imana konsa imibavu. Kandi ishengero ryose ry'ubwo bwoko ryariko rirasengera hanze mu gihe cyo konsa. Maze umumarayika w'umwami Imana aramwiyereka ahagaze iburyo bw'igicaniro bonsereza kimibavu. Zekariya mubonye ahagarika umutima ategwa n'ubwoba. Umumarayika aramubwira ati, "Nacu utinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byarumviswe. Umugore wawe Elizabeth kuvyarira umuhungu, uzomwite Yohana." Mwari kupfuma mufasha Zakariya mukavuga ngo amen. Naho atari uyu munsi, hari naho wasanga ari Zakariya wundi na Elizabeth wundi. Nico gituma mwari mukwiye kuvuga ngo amen. Reka rero mvuge mpereye kuri aya majambo, iyi nkuru ya Zakariya na Elizabeth. Navuze ngo guma mu gikorwa kugira uzubone gusasagara muri uyu mwaka. Wowe utari mu gikorwa nawe ugaruke mu gikorwa, canke utangure ukore kugira uzubone gusasagara. Zakariya na Elizabeth bari abakozi b'Imana beza. Bibiliya ivuga ngo bari babayeho bose umugabo n'umugore ngo bagororokera Imana, batagawa, bubaha Imana, bagendera no mu mabwirizwa y'Imana. Eka nta muntu n'umwe yabagaya, ariko bari bafise ikibazo cyo kubura umwana. Hanyuma icyo nshaka kuvuga nuko icyo kibazo cyo kubura umwana bitakuye Zakariya mu gikorwa ciwe. Nivyakuye Zakariya mu gikorwa ciwe, nivyakuye Zakariya mu mwanya Imana yamushizemo. Bari bamaze imyaka batagira umwana, ariko Zakariya yari umuherezi, yabandanije gukora igikorwa ciwe. Twasomye ukuntu yari yagiye guhereza, ari waramukiwe, hanyuma umumarayika amusangayo ari mu gikorwa c'Imana. Umumarayika amusangayo aramwiyereka, niho yabwiriwe inyishu y'amasengesho yasenze imyaka myinshi, niho yaherewe inyishu y'ikibazo yaragenda nabe n'umugore wiwe. Umumarayika amusanga hehe? Mu gikorwa. Amusanga mu gikorwa, aramwiyereka, aramubwira ati, "Zakariya, ntacu utinya, ugusenga kwawe kwarumviswe. Umugore wawe Elizabeth agiye gusama inda, akuvyarira umuhungu, kandi uzoca umwita Yohana." Haleluya. Ico kibazo bari bakimaranye iminsi, ariko nsomye neza ntibigeze bareka gukorera Imana. Uyu munsi hari igihe duhura n'ibibazo, umuntu agahura n'ingorane. Nawe ushobora kuba uri hano, hari ibibazo waciyemwo, kumbure ushobora kuba barakuvuze, ushobora kuba wagize ibindi bibazo sindabizi, bikagutuma uva mu murimo. Zakariya na Elizabeth baragize ikibazo c'ubugumba, ariko ntibavuye mu gikorwa, barindiririye mu gikorwa. Nawe rero ukaba warabivuyemo, ndakwinginze garuka kubera inyishu yawe. Ahubwo nagira ndakwibutse ko uzoyironkera mu gikorwa. Inyishu yawe y'amasengesho wasenze uzoyironkera mu gikorwa. Mwari muzi yuko igikorwa ni adresse, nahana Imana ikuziga nyene na nahantu urondererwa, sivyo? Nahantu barizwa, nahantu urondererwa. Igikorwa rero ufise, burya Imana niho ikuronderera. Mu gikorwa yagushizemwo niho ikuronderera, niyo adresse yawe. Nimba uri umuririmbyi, adresse yawe ni mu baririmbyi. Umunsi wo kwishugwa, Imana iraza, umumarayika wayo araza. Nimba aza mwishusho ki sindabizi, nimba wumva ijwi sindabizi, ariko aho Imana ikuronderera ni mu baririmbyi. Nimba uri muri protokole, uhagarare ngaho uhagaze, umenye ngo aho Imana izokuronderera naho nyene uhagaze. Muri ico gikorwa nyene niho Imana izogusanga, hanyuma ikubera inyishu
kumbure y'ivyo umaze iminsi usengera. Igikorwa c'Imana naho Imana izokuronderera. Rero ukaba warataye igikorwa, Imana ishobora kuba yarakubuze kugira ikwishure. Ushobora kuba watebejwe kwishurwa nuko utari mu kibanza ciwawe. Kumbura umunsi umwe Imana yaraje kugira ikuzanira inyishu, irakubura. Umumarayika araza arakubura, akuronderera muri cya kibanza yakuzigamwo, arakubura. Guma mu gikorwa niho Imana izogusanga. Guma mu gikorwa niho hazoca inyishu y'amasengesho yawe. Haleluya, haleluya. Abatari mu gikorwa, twasomye aha muri Yohana, Yesu yari karivuga wenyene ubwiwe ngo ndi umuzabibu w'ukuri, ngo data ni nyenewe, mwebwe muri amashami, muri amashami. Uwuguma muri jewe nanje nkaguma muri we, noneho ishami rigumye kuri jewe rirama, kandi rigeze gututurirwa data ararituturira kugira ngo rirushirize kwama cyane. Haleluya. Burya amashami hariho igihe atuturirwa kugira ngo yame cyane. N'ibitoke nama mbona babituturira, nama mbona ikawa turazirima, hariho igihe baca udushami two hepfo. Hariho n'ikindi gihe kigera bagakata igiti cyose iyo babona cyashaje kugira ngo hamere izindi zishasha. Kandi iyo shasha iyo itanguye kwama yama neza cyane. Kandi nikibari igiti gishasha wateye, oya ni za zindi zibaza icyanaze, akaba arico bagakura ko igishaje hagasigara ikinaze, hanyuma iyo hageze kwama kirama cyane. Rero iyo ibiti bishaje barabituturira muntu mbere yo kugira ngo vyame gose. Burya nagira ndakubwire ngo natwe turamashami kuri Yesu Kristo wacu, duteye kuri Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Uwuguma muri Kristo rero niwe yama cyane. Haleluya. Mu bikorwa vyiwe niwe aronka umwimbu mwinshi cyane. Yesu ashimwe cyane. Ariko rero nsomye naciye nsanga hari igihe rero data dututurira, hari igihe dututurirwa. Mu bisanzwe n'umurimyi mu gihe cyo gututurira umwimbu arabanza akawirengagiza gatoya kugira ngo arindire bize vyame. Hari igihe data rero nawe adututurira. Igihe cyo gututurirwa rero ni cya gihe cyo kuniha, ni cya gihe umuntu yibaza ngo mbega bigenze gute. Igihe cyo gututurirwa ni cya gihe hari igihe abona vyashaje, hari igihe abona utuntu turiko tutameze neza, abona udushami amababi yatanguye kuma, akabona udushami amababi yakoraguritse, akabona udushami tutameze neza twonze, agatangura akakata kamwe agakata n'akandi. Natwe rero turi amashami kuri Kristo wacu. Hari igihe rero dututurirwa, kandi dututuriwe kuba ari kugira ngo twame cyane. Ariko icyo yashimikiyeko yaravuze ngo tugume muri we niho tuzobasha kwama cyane. Ngo tutagumye muri we nibizokunda ko twama, nibizokunda ko dukora neza. Oya, ngo kuko nta na kimwe tubasha gukora tutamufise, nta na kimwe twobasha tutamufise. Tugume muri we, tugume mu ijambo ryiwe kugira ngo tuba abakozi beza nyakuri. Nitwaguma mu ijambo ryiwe nawe akaguma muri twebwe, tuzoba abakozi beza. Haleluya. Abakozi batanga umwimbu mwiza. Rero umwimbu twebwe wo kuri Kristo biragaruka bikatugarukako, akaba ari twe tubirya. Igiti cyoco ni kirya ivyamwa, igiti ni kirya ivyamwa. Umuzabibu ntiwinywa vino ivamwo, ariko abandi nibo bayinywa. Ariko twebwe iyo twagumye muri Yesu turama cyane, kandi twamye inyungu igaruka kuri twebwe. Haleluya. Tugumye mu gikorwa ciwe, tugumye mu gikorwa ciwe turakora, nawe ari muri twebwe kuko tuba turi kumwe nawe.
tukabishobora kuko ari wadushoboza, hanyuma umwimbu ukagaruka kuri twebwe. Haleluya. Uyu mwaka n'umwaka wo gusasagara, ariko nariko ndiyumvira none jewe nukuri mbega ivyo ari byo byose ntituzopfa gusasagara, kuko n'igiti kugira ngo gisasagare kirakoreregwa, kiratabirirwa, mbere kiri hafi y'amazi coco kirushiriza gusasagara. Ndavuga nti rero ndumva nubwo ari umwaka wo gusasagara biransaba ko ngira ico nkoze kugira ngo nsasagare. Nubwo ari gusasagara ntibizonsanga mu mashuka, nubwo ari gusasagara ntibizonsanga mu ntebe nicaye ndiko ndiruhukira akaguru nageretse ku kandi, ariko nsanga ndakwiye kugira ico nkoze. Niho rero naca ndonkira ijambo ati vy'ukuri umuntu azoguma mu gikorwa nk'uko Zekariya yagumye mu gikorwa, umumarayika akamusangaho, azohabwa umugisha n'Uhoraho. Azosasagarira mu gikorwa, asasagarire mu muryango wiwe, asasagarire mu ishengero, tubirabisha amaso twumva intahe aterega jewe Imana yarangendeye. Haleluya, haleluya abakozi, haleluya. Ugume mu kibanza, ugume hahandi Imana yagushira, hamwe uzoronderegwa. Nakubwiye ngo nico kibanza Imana ikurondereramwo. Zekariya kubera yari umuherezi, nico gituma twasomye ko yamusanze hariya mu cyumba cyo guhereza. Niyo yamusanze, niyamusanze ari mu nzi we, niyamusanze ari mwibarabara, eka yamusanze hariya mu bwigobeko hariya bahereza. Niho umumarayika yaje amusanga, kandi bari barasenze igihe kirekire, ariko kwishurwa kwiwe kugeze inyishi musanga mu gikorwa. Guma mu gikorwa nshuti yanje, nurambigwe, nuruhe, nukugwe mu bikorwa n'ibibazo, nukugwe mu bikorwa. Hariho n'abava mu bikorwa ngo bamvutse, hemwe ahubwo niwicara naho nyene bazokuvuga. Uri no mu mashuka barakuvuga, ugume mu nzu barakuvuga, wasohoka ukaja mu bikorwa bakakuvuga. Nukugwe mu bikorwa ngo bamvutse, oya, ahubwo kora cyane. Rero kora cyane, basi ubaha ivyo kuvuga nyene, ubaha ivyo kuvuga, kuko ahandi ho baca babesha. Ariko niwakora bazofuma bavuga ivyo uri kurakora. Guma mu gikorwa, guma mu gikorwa. Hariho abandi bagenda bagaruka, hariho abandi uyu munsi babibamwo ejo bakabivamwo. Ntawe ubizi ya misi wabivamwo, wosanga ariyo misi umumarayika yaje hahandi uronderegwa akakubura. Hariho ababijamwo bakabivamwo, ukibaza mbega n'impuzu bambara, n'impuzu bakura, ukwezi kumwe bakabibamwo, ayandi mezi abiri bakabivamwo, hahera imisi bakikubita gashi bakagaruka. Ninde yaguhaye ikonji? Ni konji rero usaba ati Imana magakonji, hanyuma ninagaheza nzogaruka. Ego mugabo nivyo ni kete nabonye baryandika, sivyo? Muri korari Intsinzi n'amakete barayandika, bisigura ngo namakonji. None mu gusaba ikonji ntibandika ikete. Muri korari Intsinzi barandika ugwete kwere. Ehe muragabe, nimuze mwihutire kwandika. Ibi bikorwa twahamagariwemwo nukuri tubibere maso, kuko niho umugisha wacu uri. Ibi bikorwa twahamagariwemwo, nuzugere n'ahantu wicuza, guma hahandi, guma hahandi ubigumemwo. Niwidodombe, ariko urindirire hahandi. Zakariya kwigishe. Nibutse Nehemiya yaratanguye igikorwa amaze kubwirwa amakuru yiwabo yuko igisagara cyabo cyasambaguritse, uruzitiro rw'i Yerusalemu rwabomaguritse. Amaze kumva amakuru aricara, arasenga, arisonzesha, araririra Imana ati Imana agira ico ukoze. Imana iragikora. Nehemiya cajya ku gikorwa. Nehemiya amaze kujya ku gikorwa, jewe ndavye Nehemiya ukuntu yagwanijwe, nukuri n'uwundi wese yari kubita, yari kubita. Nehemiya aragwanywa mu buryo bwose. Sanibarati, Tobiya, Geshemu barahaguruka
baramugwanya amajambo y'icyavutu. Ivyo bintu ukora ni zero. Nimbwebwe yoca kivwo ruhome goca rutemba aho muri ko mutakaza umwanya. Nehemiya abandanya gutera intege abo bari kumwe. Haciye akanya batangura kumwandikira ivyete ngo niyitabe, batangura kumubwira ati umwami yabimenye, kandi umwami uwo n'umugararizo, umwami akabimenya uzokabona kuko uwo n'umugararizo uri kugarariza ibintu byose bishoboka, inzira zose zicoboka, ku buryo batinda bakavuga ngo yewe Nehemiya, erega urakenewe mu rusengero, baraguhamagaye mu rusengero, ingo tugire umubonano mu rusengero, kandi wamengo nta ngorane. Ariko Nehemiya aravuga ati aba bantu bampamagara mu rusengero. Nehemiya hariho ijambo yabishuye. Nehemiya nuko nguma mvuga Yeremiya. Nehemiya hariho ijambo yabishuye. Iyi nkuru nayibutse gusa sinayisomye, ariko hariho ijambo yabishuye, sinzi ko ndaritora n'ingoga. Aravuga ngo arababwira yuko adashobora guta igikorwa kinini, ngo ndi ku gikorwa gihambaye kandi kinini sinshobora kugita. Twebwe akantu gatoya uyu munsi baraza bakadukura mu gikorwa, ubuntu busa bukadukura mu gikorwa, ugasanga turataye igikorwa, tukibagira ko igikorwa turimwo ni igikorwa gikomeye, kuko ni igikorwa cy'umwami w'abami ahambaye akomeye, niwe turiko turakorera. Nukuri mu bikorwa byo mwisi turatinya ba databuja bo mwisi, tugatinya nosiba yogira iki, nosiba yonkura, nosiba yonyandikira, nosiba byo bingorane, tukabatinya tukabubaha. Ariko igikorwa cy'umwami w'abami tukagifata minenego, kandi kugikora neza ari ku nyungu yacu, kubibamwo ari ku nyungu yacu. Umuntu yanafatiriwe ntagire nico bimubwira, ariko ahandi wasibye atonyica, umuntu asubira kukaza ajugumira, mbega bizogenda gute, mbega canke ucu telefona, urumva byangoye, umuntu akisigura. Ariko igikorwa c'Imana nta ngorane, nta kibazo. Umuntu nahasiba azogenda ejo. Nukuruha umuntu ari igihe avuga ati ndarushe, umuntu agasiba nta ngorane, agasiba ata nico bimubwiye, ata n'umurongozi abwiye ngo nasivye. Ariko abantu tukabajugumirira. Guma mu gikorwa kandi umenye ukorera uwariwe, n'umwami ahambaye. Nehemiya yarazi ngo uruzitiro ndiko ndubaka, uwo ndiko ndakorera n'umwami ahambaye. Arababwira ati sinshobora kubitaba, ndi ku gikorwa gikomeye, ndi ku gikorwa gihambaye, kandi ni kinini kigera kure, nico gituma ntashobora kugita. Aguma ku gikorwa. Ibyaje byose nibyigeze bimuca intege, ibyaje byose nibyigeze bimuca ivutu. Nehemiya arubaka uruzitiro mpaka ararurangiza. Natwe bizodushobokera kurangiza igikorwa neza nitwamenya uwo dukorera, tukamenya n'igikorwa dukora ko ari igikorwa gihambaye. Mwari muzi ibi bikorwa turiko turakora, nubwo womengo birasuzuguritse gukubura, womengo birasuzuguritse, ariko umenye ngo niko jewe nkubura kubw'umwami w'abami. Ndakubwije ukuri n'igikorwa gihambaye, kandi umuntu wese abikoze mu bwizigirwa arahabwa umugisha n'uhoraho. N'abakora hariya muri twatuzu, agifashe ngo ndiko nkora muri utu tuzu kubw'icubahiro c'Imana, ukabikora unezerewe, Imana yo mwijuru n'umumarayika bazogusanga hajya nyene muri tujya tuzu. Umumarayika ntiyimigwa, na bene hajya arahaja, si bimwe bya babandi ngo Imana hari itajayo. Twebwe Imana yacu na hari irahagusanga ikakongorera, ikakubera inyishu. Haleluya. Guma mu gikorwa, guma aho Imana yagushize, guma aho uzobarizwa, guma aho inyishu izogusanga. Aha nariko ndabwira abafise ibikorwa, ariko hariho n'abandi bamaze imyaka myinshi mwishengero. Ukora iki? Uri gukora iki? Ngira ukora mwibarabara hamwe n'abana bo mwibarabara urabaha, naco n'igikorwa. Mugabo mwishengero ukora iki? Mwishengero uri gukora iki? Burya nta muntu yarakwiziye kuza kuwa Mungu gusa. Burya muri twebwe twese umuntu yategeza kuronka ikintu akora.
hamwe uvuga ngo jewe Imana niyaza muri roshe izonsanga ngaha, Imana niyaza muri roshe izonsanga mu ntebe ndiko ndazihanagura, Imana niyaza muri roshe izonsanga mu cyumba cy'amasengesho, Imana niyaza muri roshe izonsanga ndiko ndakubura, Imana niyaza muri roshe izonsanga muri visiti, Imana niyaza muri roshe izonsanga muri korari intsinzi, Imana niyaza muri roshe izonsanga mpagaze bwuma muri protokole, Imana niyaza muri roshe izonsanga ndiko ndirukanka n'agaseke, ndiko ndirukanka ndiko ndegeranya utuntu mu gikorwa cy'ubudiyakoni, Imana niyaza muri roshe izonsanga ndi mwivuga butumwa inyiyerekereho, Imana niyaza muri roshe izonsanga ndiko ndigisha abana, Imana niyaza muri roshe izonsanga ndiko ndahanura n'ibindi n'ibindi. Wewe uhagaze he? Adrese yawe ni iyihe? Wumva izogusanga he? Igikorwa naho Imana ikubariza, naho Imana izogusanga. Igikorwa utahane ngo niyo adrese uba ufise mu nzu y'Imana. Mbega umumarayika niyaza azonsanga mwibarabara ndiko ndavuga ubutumwa bwiza? Mbega umumarayika niyaza azonsanga ndiko ndegeranya abantu batandukanye, ndabegeranya ndabasubiza hamwe? Mbega umumarayika niyaza azonsanga ngemuri uwo mu bitaro? Mbega umumarayika niyaza azonsanga he? Inyishu yawe izogusanga he? Adrese yawe ni iyihe? Aho Imana ikubariza ni hehe? Mbega uzosagarara biciye muki? Biciye muki? N'umwaka wo gusagarara nivyo, n'umwaka wo gusagarara, ariko tuzosagarara twongere dusagambe nitwaguma aho Imana yadushize. Nawe utari kurakora kora, erega Bibiliya ivuga ngo udakora ntakarye, bisigura n'ijambo ry'Imana ko tutari dukwiye kurirya tutakoze. Nibi nibifungurwa Imana iba yaturungikiye. Kora, raba aho uhagarara, raba umwanya ujamwo, reka kubivamwo ahubwo bijemwo, reka kurambirwa ahubwo bibemwo. Bimwe wahoramwo wabihevye kubera iki? Kubera akazi kenshi, kubera umwanya muke. Umwanya sinzi wavuze ngo tuwurondera mu kutawugira nyene, tukawurondera mu kutawugira. Kora, daba aho uhagarara kandi ntunajaganye, kuko ni watambikiza sinzi ahazoza agusanga. Umunsi umwe azoza asanga wagiye hariya, uwundi munsi asange wagiye hariya. Vuga ngo igikorwa, menya muri wewe utahure ngo igikorwa canje ni iki, burya umuhamagaro wanje n'uyu, burya igikorwa niyumvamwo kuruta ibindi byose ni iki. Nimba utambikije hatatu hane, raba icyo Imana yaguhamagariye muri ivyo byose, aba ari cyo ushiramwo inguvu, aba ari cyo uhagararamwo kuruta ibindi, kuko niho adrese yawe iri, niho Imana izogusanga, niho umumarayika azoza gusanga. Kugira tubigumemwo rero, kugira tubigumemwo, naha muri Yohana 8:31, nitwaguma mu ijambo ryiwe tuzoba abigishwa nyakuri, nitwaguma mu ijambo ryiwe tuzoba abakozi nyakuri. Erega umaze kuba umwigishwa, inyuma yo kuba umwigishwa ucuja mu bikorwa, inyuma yo kuba abigishwa nawe ucugenda ukigisha abandi,
ntiwigishwa kugira ngo uce ubigumana wenyene, oya urigishwa kugira ngo uce ujya kwigisha abandi. Nitwaguma mu ijambo ryiwe, ibituma kumbure abantu banabivamwo. Hari igihe umuntu abivamwo kubera ijambo yapungukiwe mu ijambo, ahandi akabivamwo kubera yapungukiwe no mu migenderanire yiwe n'Imana. Daba icyatumye ubivamwo. Nukuri uri mu kibanza kitari ikiwawe uhura n'ingorane. Uri mu kibanza kitari ikiwawe ubomana n'abandi, ucinyana inkokora n'abandi. Wavuye aho Imana yagushize ukajya ahandi urumva uhasanze abandi, ubomana n'abandi. Ni bimwe usanga hari ibyadutse hajya uzumenye ngo usuzumye neza usanga wavuye mu kibanza ciwawe, cyangwa uzurabe neza uzosanga Imana iriko irakwigisha ngo ugende uhagarare mu kibanza ciwawe uje mu gikorwa. Tugume mu ijambo. Ijambo rigabanutse ibikorwa biragabanuka. Dusome ku murango no mwijoro, kandi niho tuzokorera Imana dufise amahoro tunezerewe, kuko ngo abafise ibyagezwe mu mitima yabo bagira amahoro menshi muri bo. Ibyagezwe biratumurikira muri cya gikorwa, tukabona uko dukwiye kubigenza. Muri cya gikorwa tukabona inzira dukwiye kujyana, uko dukwiye kubikora, kubera twamurikiwe n'ijambo. Hamwe n'ivyo kugira ngo bizokunda ugume muri ico gikorwa, atagwitwazo, atantege nke, atabunebwe, guma mu ijambo. Soma ijambo uryiyumvireko, soma ijambo urishire mu ngiro, rizoguhagarika neza muri cya kibanza Imana ikugombamwo. Ikindi naco naha twasomye 15 umurongo w'9 n'umurongo w'10, nimugume mu rukundo rwanje. Tugume mu rukundo rw'Imana no mu buntu bw'Imana. Tugumye mu rukundo rwiwe, ubwo rukundo rudutuma dukunda n'abandi, kuko ijambo ry'Imana riratomoye. Umuntu ntawovuga ngo ndakunda Imana, ndi mu rukundo rw'Imana, yanka mugenzi we. No kwankana hagati yacu biratuma abantu bava mu gikorwa. Umuntu akavuga ngo sinza kubomana na ntuzenya na vya bindi, ugasanga vyakuye abantu mu gikorwa. N'urukundo hagati yacu n'Imana turugumemwo. Urukundo hagati yacu na bene data turugumemwo. Kugira tugume mu rukundo rw'Imana birasaba kugiranira imigenderanire myiza n'Imana. Iyo migenderanire tuyigiriranira mu buryo bw'amasengesho, cyane cyane mu masengesho, mu kuganira n'Imana. N'ijambo rirajamwe, ariko birahera mu kuganira n'Imana, amasengesho. Atari ivyo twisanga ibikorwa twabivuyemwo, twisanga ibikorwa twabihevye. Kugira uzogume uhagaze neza aho Imana yagushize, guma mu ijambo, usenga Imana, muganire n'Imana mu buryo bwo mugiriranira imigenderanire myiza. Urukundo hagati yacu na bene data turukomeze, kugira ngo tuze dusagarare. Nimba hari ufite icyapfa na mugenzi we, n'imbere y'uko umwaka urangira Imana yari yabidusabye, umuntu atunganye, ufite icyapfa na mugenzi we atunganye, kugira tuze dusagarara. Ahandi udosanga vyiyugaye, kubera birazibira umugisha, bibuza amahoro, bikazibira n'umugisha. Haleluya, haleluya. Guma mu gikorwa, guma aho Imana yagushize. Ahandi naho ushobora kuba wari wadebukiwe nyene kubwa bimwe nariko ndavuga by'ibibazo bitandukanye, amajambo n'ibindi bitandukanye, ariko nagira ndagutera intege ndakubwira ngo niwagumamwo n'inguvu zawe zose n'umwete wawe wose n'ivyiyumviro vyawe vyose, umumarayika agiye kuza gusangeho, agiye kuza gusangeho, agiye kuza agusangemwo. Gumamwo, azoza gusangemwo.
abari mu mwete mu mwitega umumarayika abariko barakora bahagaze mu mwanya wabo muri iyi minsi ya vuba uzomushingira intahe witega umumarayika agiye kuza yikoreye inyishu ya vya bindi byari bimaze iminsi bikuriza yikoreye inyishu ya vya bindi byari bikuruhije agiye kuza gukoreko agiye kuza. Haleluya. Nimba abana b'abantu bo twibuka kubera batubona Imana yo jewe ndabahaye akarorero igihe cyose umuntu noba narakoreye ikintu wo muri rino shengero ry'urutare nta na rimwe Imana itabimbwiye ari uko ndamubonye mu gikorwa namubona mu bikorwa ari bitandukanye nkumva nk'ijwi rinyongoreye ikintu cyo gukora ikintu cyo kumubwira ariko igihe cyose jewe byamabiza ari uko mbonye umuntu mu bikorwa nukuri igihe cyose byoba byarashitse byaza ari uko ndamubonye umuntu mu bikorwa ari uko ndamubonye mu bikorwa nkumva ikintu kimbwiye nkumva ijwi rinyongoreye nkumva ijwi rimbwiye nimba byoba gutyo jewe ku mwana w'umuntu Imana ikambwira gukora ikintu kubera umuntu ndamubonye mu gikorwa hari akantu ku Mana nimwumva ko birushirizaga yemwe kandi burya umuntu ajya atari hari amera abarundi bavuze ngo acamera nk'uwapfuye sibyo gahemu ngo umuntu adahari mu gifaransa ariko bavuga umuntu adahari ameze nk'uwapfuye bafata ko atari ko yapfuye nyene ariko uhari n'abantu barakwibuka hemu erega iyo ari huri n'abantu barakwibuka none umuntu yokwibuka umuntu atabona umuntu yokwibuka umuntu atazi amakuru yiwe ariko iyo umuntu akubona arakwibuka iyo umuntu akubona aribuka akagusengera iyo umuntu akubona aribuka akavuga Mana muhezagire none umuntu aguhezagira atakubona iyo umuntu akubona n'Imana nuko iyo ikubona muri cya kibanza irarabate okay ahagaze neza muri cya kibanza namuzigamwo agaca arungika umumarayika akakugirira neza wari ucitse intege akakongera inkomezi. Gumamwo mu gikorwa uhora hagiye kukugirira neza ariko nongere nsabe n'abantu batari mu gikorwa aba mama dukore tugifise inguvu eregejo buraca bugacana yandi ntawe umenyeje uko bigenda ntawe ubimenya reka dukore tugifise inguvu abapapa namwebwe jya mu bikorwa umuntu wese agira ahahagaze umuntu wese yumve ko hari igikorwa yiyumvamwo avuga ngo iki gikorwa ni gwanje naho abandi batoba babizi ko ari gwawe wewe ukihagararira nta kinini nta gitoya wihagararira aho hantu umenye ngo iki gikorwa ni gwanje mugabo mu muryango witwa ishengero ry'urutare kuri siege sociale uvuge ngo nanje ndafise aho mpagaze ndafise igihengeri nzibiye erega umuntu wese ahagaze azibiye igihengeri kugira ngo wamugwanitse ntiyinjire baba dayimoni ntibi aho umuntu ahagaze abazibiye none wowe uzibiye hehe uzibiriye mu gikorwa ikihe uzibiriye he umuntu wese agira igikorwa ciwiwe yumva ko ari mu muryango nawe wumve ko ufise uruhara mu muryango nawe ubone ko bikuraba mu muryango ntubese ndabibazwa urazi kuza mu muryango iminsi yose ukaza nk'umushitsi bakaguprotokora vy'ukuri ukicara mugabo uri umushitsi Yesu azorinda agaruka uri umushitsi oya nawe gira uruhara nawe gira aho uhagaze nawe gira igihengero uzibiye erega bamwe batambikiza kumbure baba bagiye gutambikiza kugira barabe ko bozibira haniniya ariko baretse bazotabuka ariko woza ugahagarara
byoba vyiza duca tworoherwa twese mu bikorwa nakazibiyaha uwundi azibiyaha uwundi azibiyaha tuza dusanga twagize umuzingi wugaye satani ntashobora kumena satani ntaronka haca abadayimoni nibaronka aho baca kubera iki harazibiye ahantu hose harazibiye ahantu hose hari umuntu ahagaze tumaze iminsi tuza tugasanga nimba ari amapusi akaza vrema arubahuka akaza konona ngaha aha nyene akaba ariho yigira no kuja hariya kwisima oya ngaha nyene kwitapa aha nyene tugasanga niho yinamuye ayo mapusi vy'ukuri nkashambuga nterega burya turafise ibihengeri turacyafise ibihengeri none hararahuguruye barambwira bati hararahugaye mugabo ndavye sanga hariho ibihengeri burya niko biba no mu buryo bw'imwemu iyo hari ahantu huguruye ata muntu ahagaze niko ibidayimoni bitwinjirana niko babandi batwinjirana ukaza usanga baradusambuye kubera hari umuntu yiryamiye kandi cyari kibanza ciwe kubera hari umuntu yataye adresse yataye poste d'attache kandi ari Imana yamushize ukaza usanga turatewe kandi ibyo rero burya tuzobibazwa oya tuzoshika Imana ivuga buti burya wewe nakuziga hanaka mugabo ntiwahahagaze waruka muhagaze he muzibiye hehe mwe nimwe babiguvu mukwiye guhagarara neza mukazibira atababebe bari mu mugongo bariko bararira atandira imunda kuko niyo umuntu afise inda hari igihe aho yahora azibira vyanka muhagaze gute muhagaze he imitwe yacu haribo bapapa umuntu wese narabe ariko azibira igihengeri kihe kumbure woza usanga igihengeri Imana yakuhamagariye kuzibira nico kuzinduka mu gatondo saa 12 watsaga cyanwa ko mu gatondo hamuce wigira ku kazi ico ukabura kizibiye abakurikira bakimenya hari naho wosanga araho mugabo ukaba warabihevye hari naho woza usanga aho Imana yaguhamagariye kuzibira wewe no kurara amaso abandi basinziriye mugabo akaba ari utanga abandi kuryama nta nijoro na rimwe zibira ntibitwinjirane rega birashamaje birashamaje kugira ngo vyinjire ntitutazibira bizotunyaga abana bitunyaga abamama bitunyaga abakobwa bitunyaga abasore tuze dusanga baduciye mu myanya y'intoke kubera tutahagaze umwe wese mu kibanza ciwe guma mu gikorwa ninde yaguhaye ikonji nkunda kuvuga ngo turakunda kwisigura jewe urabona bimeze uku urabona nabihevye kubera ariko hari ahantu atavyo kwisigura hari ahantu tutazisigura atavyo kwisigura nyene atavyo kwisigura kuko hari n'igihe dutanga insiguro zidafashe nkunda kuvuga kandi ko ababishoboye bazodutsindisha kandi bameze uko tumeze cyangwa bashobora kuba barengeye nuko tumeze ugasanga ibikorwa byinshi afise byinshi gusumba ibyo ufise usanga abana afise benshi gusumba bufise we ufise umwe yaciye agukura mu gikorwa yabaye ikigirwa mana kumbure sinzi n'ibintu byinshi usanga bitubuza akazi umuntu arashobora kukaronka ugasanga by'ukuri nivyo karamuzibiye gukora mugabo ucurondera ubundi buryo ucurondera ahandi ukundi kuntu bigenza urashobora kugira akazi kakakubuza gukora ku murango kuzibira igihengeri ku murango ari ugaca uvuga ati reka nigore nanje ndabaho mpagarara mu ijoro basi ariko ngire igihengeri nzibiye nanje ngiraho mbarizwa wa mumarayika azonsanga turi mu muryango nidutererana ibikorwa ariko umwe wese agire icyo akoze
amenye ngo birandaba. Uraza umwana mu rugo, bavyeyi, umwana mu rugo ukamengo si hari, umwana adakura isahani ku meza, umwana adashobora kwibwiriza ngo akure ikirahuri ku meza, umwana adashobora kwibwiriza abonye hacafuye ngo akubure. Urabihigwa uri umuvyeyi, urabihigwa ukibaza mbega nta muntu ahari, mbiga ni gute? Kandi abantu buzuye inzu. Uko niko bimera. Uyu n'umuryango turimwo, ni umuryango umwe wese yarakwiye kuraba yuko atasahani iri ku meza, uwundi akaraba yuko atabibabi byakorotse kugira bikure, uwundi akaraba yuko hadashashe agasasa, uwundi akaraba yuko abonye hadakubuye agakubura, uwundi akaraba abonye ibintu basize bisanzaye akavyegeranya, uwundi gutyo gutyo gutyo, uwundi agateka, uwundi akaryosha nyene mu rugo agatera inkuru abandi akaririmba gutyo, uwundi agafata inanga agacuraranga gutyo. Turi mu muryango, niko vyari bikwiye kumera. Sinzi wewe rero ico uriko urakora ico arico, sinzi wewe wanabivuyemwo impamvu, usigurira Imana ngira yarakwemereye. Yego wosanga warayibajije ikakwemerera data ati gezaho urarusha, canke yarakwemereye kuzoza uratonda gusa. Uyabasha nimuze dufashanye. Igikorwa cyumwe kiravuna, ariko dufatanije biroroha, biraremurukwa, kandi gica gikorwa n'ingoga gusumba. Yesu nashimwe. Ikangeza ariko nako nashaka kukubwira yuko niryo banga ryo gusagarara muri uwo mwaka, kugira dusagarare umuntu wese nagume mu gikorwa kandi agira umwete, agikore azi umwami ariko arakorera. Nuteshwe igikorwa gikomeye gutyo n'akantu akariko kose, nuteshwe igikorwa kinini kigera aharaho n'akantu akariko, n'umuntu wari we wese canke akantu akariko kose, uhagarare neza mu kibanza cawe. Umumarayika ntakubure, kandi ntuhagarara hatari iwawe muze kugongana n'abantu. Igihe cyose umuntu atari mu kibanza ciwe uzobibwirwa n'ingorane uguyemwo, uzobibwirwa n'ikibazo uguyemwo. Mu buryo bw'imwemu biba vyacanganye udahagaze mu mwanya wiwawe, utari mu kibanza ciwawe. Rero nukuri nagira ndabasabe muri uno muryango turimwo, umuntu wese ababivuyemwo mubibemwo, umuntu abikorana umwete, abari babirimwo wongere kumwete, wongere kwishaka. Hama nawe utari ufise ico uriko urakora vy'ukuri usenga Imana. Ivyo byose hari ikintu kiri muri wewe, hari ikintu kiri muri wewe Imana yaguhamagariye gukora, ushobora kuba utari kurakora uyu munsi, kandi ugasanga umwanya uri kuraguherana, umwanya urahita vuba. Hari igihe umuntu aza kwikangata ngo akore, ukaza usanga ni umwanya warenganye. Dukore rero bicitwa uyu munsi, aho wumva by'ukuri uhawe guhagarara uca ubikora, kandi bicitwa uyu munsi, kandi ubikorana umwete. Uruha bakutwenga bagutuka, wewe uvuge ngo kazima, aha nyene ariho nzi ko umumarayika azonsanga, ndarindiriye. Kandi uzobona umugisha, uzosasagara, bizogenda neza, umeregwe neza, turiko turarorera umeregwe neza, natwe kumbure uduheko umeregwe neza, n'ishengero limeregwe neza. Yesu nashimwe. Nimba muvyakiriye muvuge ngo amen. Uyu munsi nashaka gusengera abantu bumva ngo burya je nta gikorwa mfise, kandi ube sincere mu mutima, uvugisha ukuri nyene, uhaguruke mukuri. Wewe uvuga ngo umunsi nta gikorwa mfise, by'ukuri nta gikorwa nariko ndakora, hamwe mvuga ngo Imana ije yonsanga muri kino kibanza, utera intambuko dusenga Imana
Imana kugira ni wagenda ize kukongorera ikubwira aho ukwiye guhaga igihengero ukwiye kuzibira icarico bizoba vyiza cyane. Na wewe wahagaritse uzanane n'aba bantu, wewe wahagaritse ibikorwa burya waratewe kandi ibibazo muzohura bizoba vyinshi. Nico gituma nshaka kugusengera kugira umwaka ntuhomba umugisha wo gusagarara kubwo guhagarika ibikorwa. Ndabahaye kaze utera intambuko dusengana Imana. Ushobora kuvuga ati jewe nararavye mbona umengo nta gikorwa jewe mbona noshobora. Mbega hano mwishengeri wacu nta barimwo bafise umutwaro wo kugwaza abantu mu bitaro, ko narabona umugwi uvuga ngo twebwe tugwaza mu bitaro. Nuwo numva yari sheri yagenda wenyene, ariko hariho umugwi w'abantu muri Roshe bakavuga bati hariho abantu bama bagwaza mu bitaro, bakatubaza bati mwoduha umuntu atugwariza mu bitaro. Erega hariho abantu babicisha amahera, twebwe twoba turiko turakorera n'Imana. Nibikorwa ni vyinshi ukabikora mu izina ry'ishengero ry'urutara, ariko mu izina ry'iwawe nyene no mu izina ry'iwawe nyene, ariko tugakora ukumva yuko hari ahantu Imana niyaza, umumarayika niyaza azonsanga ndiko ndawuza abantu mu bitaro, azonsanga ndwaje umuntu ntazi yaja niyava. Birashoboka. Nico ni igikorwa ciza cyane. Urashaka no kuza muri ino minsi ukirirwa hano ugakora udukogwa dutandukanye, mbona bitarasa n'ibijya ku murongo. Nukuri ibikorwa birahari kandi umwe wese yarakwiye kugira umwanya ahagazemwo igihengera zibiye kugira ngo bigende neza. By'ukuri iminsi irahita vuba, ugifise izo nkomezi, ugifise amahera, ugifise amaguru, ugifise amaboko, amaso abona, tubikore bizoba vyiza cyane. Nukuri ndasenga kugira ngo Imana ize kukongorera, ikongorera ikubwira ati genda. By'ukuri urashobora kuryama mu ijoro kumva ijwi rikubwiye ati haguruka ugende muri visiti, uzoca ugenda. Niwumva ijwi rikongoreye uhereye uyu munsi uzoduricisha ku bitaro, uraba uwufasha yabuze uwumugwaza, ugenda ubikore. Kandi abo bantu babonetse muzoze mutubwire kugira bikorwe mu rutonde. Birashobora gukorwa mu rutonde bikagenda neza. Nukuri Imana yo mwijuru iguha umugisha wewe uteye intambuko, kugira ngo turacyari hafi mu kwezi kwa mbere, umwaka wo gusagarara n'ubunyene w'ihumbi 2020 turacyari hafi. Wikebutse rero hakiri kare, bisigura ngo haracyariho umwanya wo kuja mu gikorwa, ukaguma hahandi Imana izokuronderera. Ico gikorwa ni Imana izokura. Ico gikorwa umumarayika kumbure waratevye kwishurwa kubera utabaye mu mwanya wawe, kumbure bimaze imyaka myinshi usaba wongera usubira kubera utari mu mwanya wawe, sindabizi. Ariko pima nibi navyo, urabaho uhagarara, urabe yuko Imana umumarayika atazogusanga ngo akugirire neza. Murakoze mwebwe mwitahuye, utanga imihoho, tuduze amaboko yacu yose, kimenyetso cyo gutanga imihoho, uvuga uti Mana narananiwe, Mana hari haho ntazibiye igihengeri, hashobora kuba hariho ivyinjiye kubera ntahagaze, wisabira imbabazi. Ariko kandi nca ndagusengera, ariko nawe wisengere, Mana mbwira aho nkwiye guhagarara, mbwira akanya kanje nkwiye guhagararamwo. Ibikorwa hari abantu usanga bavuga ibikorwa bakora ukumva uratangaye, biragutse n'ibinini ya cyane. Data mu izina rya Yesu Kristo ndakweretse aba bantu bateye intambuko, kuko bagomba batahuye yuko bakwiye kugira umwanya bahagazemwo, bakwiye ikibanza cyo guhagararamwo, uzobasangamwo, ubabarizamwo, uzobaheramwo inyishu. Mwene data yateye intambuko rero ahagaze hano, ndamushize mu maboko yawe, mbanje kumusabira imbabazi imyaka amaze mu nzu yawe, mu izina rya Yesu. Ata adresse afise ahagazemwo, ata kibanza afise abarizwa, Imana imubarizamwo, Imana imurabiramwo, Imana imusangamwo, umubabarire. Ariko uhereye iyi saha nyene umugirire neza. Uwarazazaniwe avuga ngo jewe simbona iyo bija niyo biva, jewe umengo nokora ibi, umengo nojaha, uwarazazaniwe ndasavye uhereye iyi saha nyene uze kumukuriraho ibizazane, amenye icyo akwiye gukora, umwongorere ikibanza akwiye guhagararamwo, umwongorere icyo wamuhamagariye agikore mu izina rya Yesu. Ari mwijoro aryamye asinziriye sindabizi,
ari mwene data bahura akamubwira ati burya wewe urashoboye ibi sindabizi, wewe uravuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndasengeye umuntu wese mwami ngo umugendere, umugirire neza, umubwire icyo ari bukore mu nzu yawe. Ibikorwa biragutse, harabahawe no kwenterpreta, navyo nyene babikoze neza bakaba disponible, naco nyene kizoba ari igikorwa ciza bazoronderegwamwo. Umuntu wese ico cyose yumva kibira agikorana umwete, nibahaguruka gukora bakaja mu bibanza vyabo, uzobahe kubikorana umwete, uzobahe kubikora banezerewe, uzobahe mwami kubikorana ishaka ku murango no mwijoro. Abahamagariwe gusenga babibemwo, abahamagariwe kurara ijoro barirare, kuko kumbura arico gihengeri wabahaye kugira ngo bahagararemwo. Ubagirire neza umwe wese mubwira hakwiye guhagarara mu muryango, umwe wese agira icyo akoze mu muryango, umwe wese ntabe sindabibazwa, ariko abo mu muryango nyene afise igikorwa ariko arakora. Ndagushimiye ko uvyumvise kandi ugiye kubagirira neza no kubashoboza bagahagarara mu kibanza cyabo kandi babinezererewe. Abari barabivuyemwo kubw'ubunebwe, kubw'intege nke, kubw'ibitero by'abadayimoni, ndabasengeye uhereye uyu munsi inyota n'inzara yo kuba mu myanya bahoramwo, umwete uvuye ku Mana ubamanukire mu izina rya Yesu. Nibaze bagira amahoro badahagaze mu kibanza cyabo, nibaze bagira amahoro batari mu mwanya wabo mu izina rya Yesu. Uhereye iyi saha nyene ndasenga ngo bagirire neza, bongere kumva igikorwa cyabo kibabayemwo, bagikore banezerewe kugira ngo baronke aho bongera kubarizwa. Urakoze, ndagushimiye, turagukomeye amashi, turavyakiriye, turakiriye yuko hari benshi mwamugiye gushira mu myanya yabo bakayihagararamwo, tukabona abantu bari mu bikorwa. Urakoze, turagushimiye kuvyumvise, turagukomeye amashi menshi. Icubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. twishimira